Icambere coco kugira mu indongozi z'ukuri narababwiye hariho ubudasa bw'indongozi. Hariho indongozi mboneza kandi indongozi mboneza ntizishobora kuba nyinshi. Indongozi mboneza ntizishobora kuba nyinshi. Hariho indongozi mboneza, hariho indongozi, hariho n'ababwiriza. Indongozi mboneza ikintu cambere muzoyimenyerako, icambere musanga afise akanyamuneza kakazoza, akakanezererwa atarakabamwo kuko we warahabona. Indongozi mboneza ni indongozi ikorana n'Imana, Imana ikamwereka nibiteye ubwo bigacimubwira ati irya ni supu ntimugire ubwoba, hajya muharengana amenya kujya nyene naho mubona harimo ibitambwe, naho mubona hariho intambwe. Indongozi mboneza irahabona ikahemera, ikongera igafata urugendo ikahakunda, ikavuga iti ntunteshe yangumba, ntunteshe, ukabona ibigusamaza ntunteshe yangumba, ukaguma uri ku rugendo. Iyo ni indongozi mboneza bifise vision. Vision rero abantu benshi bapfa kubona ngo vision ngo imbona kazoza. Nababwiye nta muntu numwe azi bizobejo, narabibabariye. Mugabo Imana irashobora kwereka indongozi mboneza ikavuga iti wewe ngira ndakwereke. Imana yaretse Musa iti hariho igihugu c'isezerano gitemba amata n'ubuki nabaraganiye, fata urugendo mujeyo. Musa aravyemera arafata urugendo kubera kwemera. Indongozi bifise vision. Vision ni inspiration, ntagire uzobesha, ni inspiration. Inspiration ni ukuvuga Imana irakwinspira kuko niyizi bizobejo. Utemera Imana ntushobora kugira vision, ntagire uzoguhenda kuko Imana irakwereka. None ico gihe nimwumva yuko twari dufise vision ko Burundi buzogira amahoro, tukumva iyo vision tuzoshikayo. Ehe ngibi biranditse. Imana rero atanga vision. Indongozi mboneza ibibona iri kwirajana ihanga. Nkuno musi utari indongozi mboneza ntazi ati mbega ibi bigori mwe tuzakwimbura ibigori. Muga indongozi mboneza nk'ubu bizi ingene bizogenda après et ensuite hakurikiriki. Kubera indongozi mboneza ibizi yija ikimenya nibikurikira. Indongozi mboneza iramenya iti tuzokubaka amazu meza. Mbega none ko tuzokubaka amazu meza ndayabona azoba ari amajahe. Agaca baraca amabarabara kerekana ati ibarabara naho tutararica rizoca aha tazo umuyaga nkuba n'amazi, amazi azoja hazova amajahe. Akabara bibona hakiri kare. Ndabereka Imana ingene ikora ibitangaza ku ndongozi. Utemeye ugafata urugendo ntugenda uhabonye. Igihe twari mu myamamazo murazi yuko hariho ibi navuze ntidutegereza kuzoshikako. Vyanka bikunda abantu bazonywa amazi meza. Muga ntubikora ku munsi umwe, ntubikora mu mwaka umwe. Uzurakora ukavuga uti tugejeje hehe, urugendo rugeze he rw'amazi meza rugeze aha, nk'ubu ndahabona aho tugeze. Hanyuma rero ico gihe ndi mu myamamazo mvuze ivy'amazi, hariho akarere ni muri province Mwaro. Bambwiye bati shaka kuvuga ivyo uvuga vyose ati kibazo c'amazi ukinume ngahe wacu. Nta mazi azopfa hashitse ni gute ngo none ko amazi atadugijwe n'imoteri ngo ubeze gute hoho woronka urumoteri ruzokura amazi hariya mu Kaniga ruyadugane kuri gihinga ha hejuru ngo naho wowe umeze gute. Ibidashobokera abantu birashobokera Imana. Ncavuga nti nanje aho niho ngira ngirira umuhigo wa mbere. Ndavuga nti jewe ndabe kuko ninashobora kuzana amazi ngaho zocamenya ko no mu Burundi bwose amazi azohashika. Ndagenda ndakora ivyigwa jewe nyene ukumumbona. Ndagenda daraba neza. Ubwa mbere natanguye kuronka akamashini kipompa. Nijengera nkoresha akamashini kipompa kaze kipompa amazi kadoga. Ndagenda ndatekenika ivyo ntekenika nsanga inguvu ni nkeyi ntikazoshikana hejuru cyane. Ndavuga nti mbasha hanzo bigira gute. Munyuma ncavuga ntoya ngira ngire forage. None forage kuri uriya musozi nzoyakura he. Niho nahatembera nzambona ahantu hashoboka. Ncavuga nti muce mwubaka urutangi runini
runini cyane hariya hejuru ku musozi ruze ruce rutanga amazi. Umunsi urizina icegera cy'umukuru w'igihugu arabizi, nigiriye muri siporo nigira n'amaguru buke buke ngiye kuraba amazi cyasanga abantu bariko baravoma amazi muri ya forage. Bati shabwa bundi umugabo kweri ibi bintu ntavyo twaziga. Aho rero nutuzi duke kuko urumva sindaronka ubushobozi. Cyanavuga nti genda rero mugira itangi hajya hejuru. Hanyuma ya mazi azaca aduga mu itangi yuzure muce mugira amatangi mato mato rero amazi azakwiragire hose. Hanyuma turajamwo nyene na musitanteri w'iyo komine turiko turatekenika ivyo dutekenika. Ndavuga hariho iparuwasi impande ndavuga nti pati reka gucika inkokora ngaha amazi azohashika. Ati gute? Aha bizogenda uku uwe ngaha ahubwo itangi izociba ngaha gufi ya paruwase hanyuma duce dutanga amazi hariya hose. Hanyuma rero Imana numuhinga akomeye kabisa. Tuza tubona sinzi umuntu atweretse bati erega rijya soko amazi yoza. We waritoye yego ngirirya. Erega ico genza mbona ishirahamwe Odage rya diocese Gitega bacava ngo twarose financement ngo aya mazi turashobora kuyagira kuyazana twarose amahera. Mwarose kuraje duca tujako. Erega twarose amazi yitembagaza. Hanyuma umunsi wo kuyugurura musenyeri yini ntaye y'ukuri ndiko ndababwira. Musenyeri tutagura kuyaga. Ati aya mazi ni Imana yazanye. Ati kuko mu 71 ati foyer de la charité ijya muzobona mu Giheta yari igenewe kuja kuri iyo paruwase yitwa Mpanuka. Ati abazungu baraza barazunguruka barabura ahantu hoshobora kuva amazi azoja kuri iyo centre foyer de charité. Ati babonye bayabuze baca barayiheba baca bayijana mu Giheta. Ati amazi sinzi yavuye rero. Habanje ndamubwira nti burya urazi Imana ingenetse ubwenge. Ntiyarabonye ingufu z'abana b'abantu ko bafise ishaka yuko bazoronka amazi. Ni hanyuma Imana kiragendera duze umusozi iraduzira gushika aho rija hejuru none hera amazi arashitse. Ntiburya nivyo kiriya gihe ntivyashoboka amazi ari mu kuzimu. Nimwe kubera Imana twayaye ikibazo ca mbere ubu niyo mwami w'u Burundi ntishobora kwemera ko abana b'Imana banywa amazi atobekaye. Ikira yaduha none yose temanyaje gantoze y'ivy'Imana. Abigihinga cya Mwaro bari ngaha barabizi ko ubu hari amazi. Poruta bari bavuze yuko ngo nishake mvuga ibindi byose ngo ivyo vy'amazi yaho ndabireke. None aho mwumva ikibazo cy'amazi kitazohera mu Burundi. Muga abantu bashaka ko uno munsi imitumba yose cironka amazi kwitaronka amazi dusubire mu Misiri. Nimwambwira igihugu cyateye imbere mu munsi umwe mu mwaka umwe mu myaka 2 nzora. Ubushinwa ntimuri mu bihugu vya mbere bitunze ku isi. Mu 1949 cyari igihugu gikennye kiri munsi y'u Burundi. Mu bihumbi 2020 bari bihaye imyaka 50. Mu 2030 niho bokwije imyaka 50 kugira kibe ari igihugu giteye imbere gitunze. Mugabo 2020 basanze bamaze gushika. Murumvise imyaka bagenze. Mugabo bamwe bikanu bidadaraye bazi yuko ubunyene ubu igihugu cy'abatanu ubu kitegeza kuba cabaye n'urugendo. Urugendo rero tutegeza kuba dufise imbona kazoza twese tuyibona. Indongozi mboneza rero iyo inspiration irayifise mbona kazoza ico gicapira gifise. Hanyuma ucuzuke inspira abandi rero. Bamwe bacika inkokora ni wowe ucuzuka bespira utoya. Ngiki gihugu turiko tujako. Reka gucika intege. Urugendo rabandanya kandi vyiza murabibona mwaramaze guhonja. Indongozi mboneza rero ni ishobora kubonera abandi ikamenya iri kwirajana abandi. Niko ndabajana he.